tudasanzwe turi mu Kukirimba ego kwa Mutama muri dialogue continental ego uko mubizi ni 5e edition hanyuma bimeze neza tuhuye n'abantu batandukanye aba influencer aba promoter aba journaliste b'ibihugu batandukanye mbere na hariyo n'abantu bakuru bafite amasosiyete abantu benshi ego bona abajene batandukanye nabo mu bindi bihugu baje hano tukaca turaba aba influenceurs canke dufate muri rusange artiste basigaye bahabwa agaciro cyane nico ari karavuga no mu jambo ego nico nande shaka kubwira umukuru w'igihugu ngo batinyitse ebana gamzara duhe jambo wallahi namba uno mugenzi w'abajene mbega akenshi ko bakunze kuvuga ngo CNDD-FDD ntihitsa abajene ibahamagarira ngo nibahamagarira gukora ntigira iki urakoze abajene waramutama arimo ngaha shaka kuzungurushe ngaha majorité 97% n'abajene gusa. Coucou les amis, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, c'est Lynn, Carlene et Alou, comme d'habitude je me suis passé so guys, nkuko turi ngaha aho bitsa ibwami, aho mukunze kumva ibwami, iyo tuvuze ibwami tuba turi kwa papa. Ya, nkuko mubibona, ya ni papa Afrika, papa Burundi, papa vyose icambo canataje. Reka rero imbere na mbere mikaze umugenzi wanje abandi ko nzayidondore avant tout dutangura. Jewe ni Darcy Ngabire. Umbuga ngo dukanabumenye. Ego. Murabibona hano. Yes. Murabibona? Twaramutse uno munsi uri hejuru ku itariki ya 10 z'ukwezi k'umunani. Ego. Duteye guteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Burundi akaba nawe arongoye Union Africaine. Ego. N'abandi bubaho kwitabira ico bita dialogue continental. Yes. Musanze mubizi yuko ari champion. Mutima mahoro. Umeze neza. Musanze mubizi yuko president wacu ari champion muri Afrika nzima. Rapport avec la paix et la sécurité. Kandi akaba n'umujama w'abajene. Urabizi? Yego. Niyo mpamvu uwo munsi ugwaruka rwinshi rwo muri Afrika. Yego. Wakoraniye hano i Bujumbura. Yego. Ibwami mu Kukirimba kugira ngo twumvirize impanuro ziwe aduha kugira ngo aduhanure atwigishe kanase n'umujama w'abajene. Of course. Iyo tuvuze dialogue continental wumva iki wewe? Sheshi iyo ishigize gatanu. Benshi barabizi. 5e edition igize gatanu. Ego. Ariko iyi nayo irafise akabirya. Ego. Kale ubu ngira mwabibonye ahantu hari mwabibonye ubu harimo n'abafasoni benshi lefan cyane ni benshi bakabijya kari muri iyi 5e edition. Ya tuvuze dialogue rero ni kiyago gihuza continental ruvuga gihuza ugwaruka rwose muri Afrika. Ego. Reka ndagushimire cyane Darcy. Mugabo nkuko ubibona wahashitse kare watanguye gushika aho twahuriye mbere wabonye ibikorwa biko bigenda gute canke ibiyago biko bigenda gute? Bon. Murabibona ibintu biko bigenda neza. Abona yuko abantu bose bishimiye kumva. Ego. Ijwi ryanye n'icubahiro neza cyane. Barishimye. Nta numwe acaruka tumvise ijwi giwe n'impanuro ziwe. Mu kanya arashikiriza ijambo. Kumbure ugwaruka rwose baraza kwishima nikumva impanuro ziwe musabuzi ko ari umujama wacu. Ego. Turamana murabizi ibikorwa bitandukanye turamana. Turisanzura turi kumwe n'umujama wacu ariwe
General Major Valence ndayishimiye. Ego. So ni iteka cyane kubona aba-influenceurs basigaye bahabwa iteka canke icubahiro ryo kwicarana na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Mbega wowe ubifata gute? Ni iteka gose. Ni iteka gose kubera kera reka ndaguhakarira mu iyo myaka yaheze. Yego. Kera bumvise umukuru w'igihugu bavuga ati umubonye ntugwara amaso. Yego. Mugo burabo. Ushagumana ahanihe. Gatahanihe. Irabire nawe. Yego. Ahanihe ni bwami. Uri neza neza Kukirimba iwiwe. Yego. Benshi iyo bavuze ngo Kukirimba bacha baza ngo ni kwa ntari ahuriye. Ahani. Muri pale. Tugenda cyabore. Voilà. Ikiriri. Yego. Kuvuga kera umukuru w'igihugu umubonye ntiwagwara amaso ariko ubu turamana tuzogwara amaso none gahema oya nico kubona ntibikunda nicojya ego nkuko nabibabwiye erega ntihaje aba influencer gusa DJ NC ntiyatanzwe DJ NC sava umeze neza kareka cyabore Warayimuga si umuntu aborerwa mu Kirimba ndagese uraborerwa waje mu Kirimba nibyo biranda muga atansi iraberewe uraberewe amuze ugihita ushakana uri umwana wa muze ahani NC welcome Kirimba cha nizere yuko nawe mbega uravye aba influenceurs bahashitse aba jeune ukaca wumva ngo na DJ nawe ngo yahashitse ngaha nyene wewe nyene kana renda buza muri boîte muga nkaba ni ngaha bikashire kwe nibiki warayiravuze muri boîte muga buri ngaha New Style Hotel takamuvugira merci beaucoup vazi bindi no ntabyo vusubaza urafite ibi wumva ibi okay ensari muri mood imwe idasanzwe nagira nambe kuvuga oya ensi ndabifise ensi ndabifise okay ensi kugira uze ngaha bakwiyumviriye ko gute cewe Chikete javuye pamuze hatujya muhungu ntamubonye mucapa je navuye muri Rambodora P2020 ndabwira mutama ati haguruka muzee fanye hivi turitsa beni babita gute ya iboro byo bafika bentanga zero oya we nawe katavyuze artifice urakoze nuko bivuga ntaco reka baragukosera muri commentaire ngoma na moyana muzende kamubya muzee lazima ego bombo klati none baragusega gute niteka cyane kubona abajene batandukanye nabo mu bindi bihugu baje hano tukaca turaba aba influenceurs canke dufate muri rusange artiste basigaye bahabwa agaciro cyane nico ari karavuga no mu jama ego nico nande shaka kubwira kuri igihugu ko batinyitse bana kamzara duhe jambo wallahi namba uno mugenzi w'abajene mbega akenshi ko bakunze kuvuga ngo CNDD-FDD ntihitsa abajene ibahamagarira ngo nibahamagarira gukora ntigira iki urakoze abajene waramutama arimo ngaha cyakuzungurushe ngaha majorité 97% n'abajene gusa ego urakoze cyane mani beza merci ya nkuko nabibabwiye aha muri dialogue continental hari abantu benshi batagira uko bangana muri abo benshi ndabonamo na Lolilo nk'umuririmbyi wacu tuzi dusanzwe tuzi umuririmbyi wacu umulegend dusanzwe twubaha muri rusange reka nawe tumuha ikaze abanze kwanza umunsi abakunzi ba Karlene Alu so welcome Lolilo wakoze cyane umeze neza yego ndashima so uraberewe je bose bariko barakurikirana ndababwiye uno munsi ukomeye cyane ego uraberewe cyane nawe uraberewe merci so Lolilo uyu munsi ukubereye iki kuri wewe uno munsi ni umunsi udasanzwe turi mu Kirimba ego kwa Mutama muri dialogue continental ego uko mubizi ni 5e edition hanyuma bimeze neza tuhuye n'abantu batandukanye
batandukanye aba influencer aba promoter aba journaliste b'ibihugu batandukanye mbere na hariyo n'abantu bakuru bafite amasosiyete abantu benshi batandukanye twitiriza les 3C nkuko mubizi confiance en soi communication na contact Lolilo ni ibintu tutari tumenyereye cyane kubona aba influencer canke aba dufati muri rusange artiste yuko badakunze gushika cyane cyane ku Kirimba mbega ubu naho ubibona gute iyo bitera bije vraiment biko biratera imbere ni intambwe idasanzwe ku ba musiciens ku ba journalistes aba influenceurs canke aba promoteurs kubera kuba muri ahantu hamwe na president de la République n'aba ministre n'aba bindi bihugu baje guserukira ibihugu vyabo si ibintu bisanzwe veut dire que batanguye kuduha confiance veut dire que bamaze kubona ko turi abantu natwe ko akazi kacu n'akazi ko guteza imbere igihugu cyacu neza cyane vraiment turaryohewe cyane mbega uri kuraraba abajene b'iki gihe hariho abajene badakunze kwifata runtu novuga mu mvugo cyane woba hano uri kugira ngo nabo nyene bashigikirwe mu vyabo icyo novuga ko bo harageze ko tuhindura imvugo harageze ko tuhindura comportement harageze ko tuhindura ibintu byinshi kugira ngo dutere intambwe idasanzwe kandi ivyo bintu biriko birabaho ivyo bintu ni ibintu byiza cyane ni ibintu biteza imbere igihugu cyacu maze kubona umuntu wo hanze aza akagutinya akakuvugisha akugicubahiro veut dire que ariyo ikintu gikuru kimaze kuba mu ba star yanani twarondera bwa buntu twarondera n'agaciro gitanguye kuza tugushimire cyane Lolilo murakoze cyane ndabashimiye namwe muri ko muradukurikirana ndababwiye vraiment mugire subscribe